Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbakenguruke kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kuri igenekerezo rya 18 Munyonyo uyu mwaka, akaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira ngaha mu bitaro vy'akarere vya Gitega, aho uwahoze hari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Harengeyo Bunyoni biriko biravuga ko yoba yatorokeshejwe ibitaro. Nyuma yuko kandi Harengeyo Bunyoni apfunzwe yagirizwa kunyonora amatungo y'igihugu ndetse no kugerageza gushaka kugandagura umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba rero yari yapfunzwe umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose. Nyuma yuko kandi nyuma y'igihe gitoyi nyuma y'imyaka ibiri ari mw'ibero rikuru rya Gitega, yaciye ajanwa mu bitaro vy'akarere vyo ngaha Gitega aho amagara yiwe atari yifashe neza. Urungu rero amakuru dufise nuko Harengeyo Bunyoni yoba yatorokeshejwe ibitaro. Mbega ni iki ivy'ukuri cakwegiye General Harengeyo Bunyoni mu buroko? Menya neza imvo n'imvano y'ipfungwa rya Harengeyo Bunyoni aho bigeze, ndetse byanavuzwe ko yajanwe mu bitaro vy'akarere vya Gitega. Ni imikorere ndetse n'imikenyuro ya politike y'u Burundi. Ntiduhengeshanya kandi kubashikiriza amakuru ndetse dukesha ikinyamakuru ca Ejo Heza, ikaba ari inkuru yo kwiri genekerezo rya 18 Munyonyo y'umwaka, ikaba rero ari inkuru twatohorejwe nico okimenyesha amakuru. Inkuru yacu igira iti ifunditi ni mungeze izo niko ndeha. Igihagararo yarasanzwe afise mu muhari Paripehutu FNL ishami rya Misigaro Donatien yarashatse kucimukana mu muhari FDD, ariko naho hari hasanzwe yo yindi ndinganizo yo kubahana mu nzego hisunzwe ingene bamwe n'abandi barushanya uburambe muri uwo muhari. Akagwara ko kwiyemera cane no kwishira hejuru karatumye Harengeyo Bunyoni yinubwa na beshi mu muhari FDD kurusha uko Godefroid Niyombare na General Harengeyo Bunyoni na Guillaume Nabindika bavanye muri FNL Misigaro babanye neza n'abasanze muri FDD. Yiswe bigori bana kuva mu muryango wiwe wa maraso bivanye n'ivyo yahakoreye, bibandanya bimugora ndetse no mu muryango wiwe mushasha wa politike CNDD FDD, kuko yamanye inyota idasanzwe yo kuja kwisonga mu bafise amatungo y'umurengera ndetse no kunangarara kwisonga y'abandi mu burongozi. Ni kenshi yagumye kandi yibutswa ko muri systeme utipanga ahubwo upangwa ntiyajijuka. Ni kenshi kandi yumvikanye mu bibanza bitandukanye atyoza bagenzi we ko ari we kwizigenza mu gutunga amafaranga menshi kurusha abandi, ko ndetse abandi bagisa ngo nabi nkuko baza bakiri mw'ishamba, ariko we asigaye asa n'amafaranga akavuga ko ico asigaje ari kubarongora akaba umukuru w'igihugu. Ntiyibutse ko muri systeme iyo baguhinyuye yuko hari ikintu ushaka gushika ko vyanka bikunda, naho wocahe ico kintu ataco baguha kuko baba babonye ko hari iyindi ntumbero atari nziza ufise. Mu mwaka wa 2014 mu ntara ya Karusi, mu nama yahuje Cercle de Généraux
yiga uko bokwifata ku bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Bose barahurije ku ngingo ko Nkurunziza adashobora kwitoza ubwa gatatu, bisunze icuka cari mu gihugu n'ijisho amakungu yariko araraba Uburundi. Kandi Nkurunziza we nawe yaremeye gushira aho intahe ishize, inama isozerwa amahoro. Ku gatima arengewe mu nyoni y'irya kara ko nawe ngo yoba agira ashikirwe, niho yashikiriza iciyumviro abaraho, ababwira ko bamwizera bamwizeye yumva yoja muri ico kibanza kuko arinda atotinya ngo guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe ndetse n'amakungu. Muri systeme bishuye ko bagiye kuvyiga, nawe aca atahana ivyizere bidasanzwe kuko yiravye yarabona ko atawundi yomusumvya ibisabwa kugira ngo ahabwe ico kibanza. Muri systeme bahavuye bafata ingingo ko Nkurunziza ariwe akwiye kwitoreza ikiringo ca gatatu. Mwibuke ko muri iyo myaka ya za 2014 Nkurunziza yarafise izina ryiza mu gihugu ndetse no mu makungu. Ni heshi yatangwa ko urubororero nk'indongozi y'akarorero. Iyo afata ingingo akanka burundu kwitoreza ikiringo ca gatatu, yari itsinzi ikomeye kuri we kuko amakungu yaza yamaze kumwemerera ibindi bibanza vy'iteka mu makungu, harimwo nko kuba indongozi ikomeye kw'isi mw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA, nk'ukunda urwo rukino. Iyo ngingo yo kumuha ico kibanza muri FIFA ntirwari urukundo rusanzwe rw'amakungu kuri Nkurunziza, ahubwo bamwe mu bihangange byo kw'isi batinya ko yitoje ku bwa gatatu hoshobora kwaduka indyane mu gihugu c'u Burundi, bigatuma inzira amakungu yacishamwo ubutare aho mu Burundi abukuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo ico gihe yari kuca ihagarara. Ico gihe kandi abayamiriza ikiringo ca gatatu bakaba bari bagwiriye mu gisagara ca Bujumbura. Mu systeme bamaze kuronka ayo makuru ko Nkurunziza ashaka avane iteka ku butegetsi yitwa intwari yigenje neza, agaca aja gusayangana mu makungu, atabajijwe ivyo yakoze. Bibuka ko Nkurunziza yahemukiye kizigenza El Hadji Hussein Rajabu mu kumucafuza mu Burundi ndetse no mu makungu ko ari umugumutsi, atubaha inzego n'ayandi mabwa menshi. Systeme yaravyanse, baca bakoresha imikenyuro y'ubwenge bupfunditse. Muri systeme ya Cercle de Généraux bayigabuyemo kabiri. Bamwe baguma bahagaze ku ngingo yo kudashigikira ikiringo ca gatatu, abandi baja kwa Nkurunziza kumwereka uko bomufasha kwitoza ku nguvu. Abapfumbatishije bamwe bamwereka ingaruka mbi yogira mu gihe mu butungane ku mabi ngo yagirizwa yihenze agaha ubutegetsi uwundi muntu. Uko niko Nkurunziza yahavuye yanka ibyo yahabwa n'amakungu, ahitamwo kwitoreza ikiringo cashize Uburundi mu bihe bikomeye cane. Intumbero ya systeme kwari kumusekanisha n'amakungu mu kwegeka ingorane zotuma umuhora bacishamwo ivyabo uhagarara, gutyo ya makungu ace aha uruhusha systeme ihindure ibintu vyihuta mu kwaka ubutegetsi Nkurunziza, maze n'inzira ibandanye ihita. Vyategekanywa ko hatangura imyiyerekano y'abanyagihugu nk'uko biba mu bindi bihugu, maze abajejwe umutekano bagaca bahindura ibintu kurya mwabonye vyagenze.
ariko kandi kubera mu Barundi hama harimwo inyankaburundi zabigize umwuga, vya bihugu twababwira vyadukongatanje kuva twikukira bimaze kumenya aya makuru, kuko ngo navyo biri mu bagize amakungu vyaciye vyibira ibanga kwa kakagwi k'inyankaburundi. Bababwira ko hariho abarundi bashize hamwe muco bita systeme kugira ngo bahindure ibintu mu gihugu, ariko kubera ivyo bihugu atari vyo bikontorora iyo systeme, kandi byo bikaba vyashaka ko ku butegetsi hajaho abo bakontorora babategetse ako kagwi k'abarundi ko koca gategura irindi tembagazwa y'ubutegetsi rizoca rikurikira irya systeme, bakazobesha abanyagihugu ko basanze uwo mugwi wari urongowe na Niyombare. Warabeshe wagumye ukorana na Nkurunziza mwibanga, kuko Niyombare atohemukira Nkurunziza babanye mu rugamba. Ababikurikiranye neza barabonye ko mu ntango imyiyerekano yari uhurikiyemwo abarundi bose bava mu migambwe n'amoko atandukanye, harimo ndetse n'abavuye muri CNDD-FDD bari baje kwifatanya n'abandi barundi, ariko kandi ako kagwi karokorana n'abanyamahanga kategetse abakayoboka ko bivangura n'abandi barundi kugira ngo ibyo kateguye nivyakunda byose bizokwitirirwe bo gusa. Ako kagwi karihenze mu bo kita abako, harimwo abasanzwe ari abo muri systeme, nibo bahindukiye baza kuburira uburongozi bwa systeme ko umugambi wamaze kononeka. Mu nteguro za systeme ntibashaka ko hari amaraso ameneka ku mpande zose, nico gituma ababijejwe bari barindishije Nkurunziza ko yoja mu nama muri Tanzania ko igihugu bakibona, kugira ngo ntazokomerekere muri iyo mpinduka y'iryo bintu. Nico cyatumye kandi benshi mwabonye igipolisi cahawe itegeko ryo gukinjura kikabisa igisirikare. Mu kwanya gatoya turarondera abapolisi iyo bakamangariye turabura. Kubwo umubano mwiza w'uburongozi bwa systeme ndetse na Tanzania, ico gihugu caremeye kwakira Nkurunziza kikamuha ubuhungiro mu kurindira ko ibintu bisubira mu buryo. Ivyo indongozi za systeme zari zabikoze kubwo impuhwe n'urukundo zamye zifitiye umuryango wa Nkurunziza, umuvyeyi wiwe, umukenyezi n'abana. Systeme imaze guhagarika igiturumbuka ico gikorwa, kuko caza camaze kwinjirirwamwo n'abatovyi, kakagwi karashatse guta ibintu mu rudubi, haduka akajagari ndetse n'ibindi vyinshi bibi vyakurikiye. Abarundi baba bahemukiwe na bene wabo. Iyo niyo mpamvu ibyo Generali Arenga Bunyoni yasabye systeme bitari gukunda, kuko hariho iyindi nteguro ikomeye. Nubundi ntiyacitse intege, Bunyoni yagumye arindiriye ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gihera, agasubira gusaba ico kibanza. Ababanye na Hussein Rajab barazi ko hariho ukuntu umusaba ikintu akakubwira ko arindiriye ico abandi bakivugako, ariko mu rupfasoni ndetse no kubaha aba yaguhanakaniye. Ivyo nivyo vyagoye Arenga Bunyoni ko abitahura, igihe asabiye ko wa muhango wa 2014 wanka, muri 2020 hoho bakwifata mu ojisho ngo bakahamuha. Ngaha Bunyoni wewe icari kimuraje ishinga mu kwipfuza kwicara muri irya ntebe ni ugusayangana, kuko iruhande yo kuba ari we yari atunze cane
kurusha abandi basangiye urugamba yumva ko ari we akwiye no kubarongora, bakama bamwunamira asohotse igihugu canke aganutse. Uwo n'umukenyezi wiwe bakama bashonyanga ku musezero utukura, tapi rouge ndetse n'ibindi birori bisa no kwiryohera. Si Bunyoni wenyene nawe ubwiwe byaramukanze, yumvise Systeme ari we igenye ko azoba umukuru w'igihugu. Uwo nta wundi ni Evariste Ndayishimiye. Abatangaye n'abaguye babusutamye bose kubwo iyo ngingo ni abibaza ko hari hakenewe umukuru w'igihugu azi gusorongora ijambo, azi utu na turiya, ariko neva abamuzi barazi ko ibimugora uwo munsi vyamye bimugora kuva kera no mu bihe vy'urugamba. Ico Systeme yamugomwe ko nuko ashoboye gukora ivyo bamusavye byose, nubwo yobona umengo biracuramye ntaco abaza, abikorana ubukerebutsi kuko muri we arizera ko abagabo barongoye Systeme baba bafise imvo ikomeye kandi y'ibanga ituma bakora ivyo bintu. Hariho amahabanga ya politike yo ku rwego rwo hejuru bitaba bikwiye ko amenywa na bose. Ubona ko hari abafise imitwe yoroshe, ni ugukinga ntihagire abata izo bambaye. Muri 2020 Harengewe mu Bunyoni amaze kubona ko Systeme ihaye ikibanza Evariste Ndayishimiye, yabifashe nk'akagaye, aca afata ingingo yo kubikora ukwiwe. Bunyoni yaciye atangura kwegeranya abo yahoze atwara muri Parti Hutu FNL bari mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi, vyatumye ndetse abo bagendanye bashegeshwa bashaka kwihanira, ariko Systeme iramama. Babwiye Harengewe mu Bunyoni ko yokwinjura akava mu gihugu ibara ritaragwa aranana. Muri Systeme babifashe nk'agahimbo, kamwe kayihimbura iyindi izomera. Niho baraba igihano gito bomuha cotuma asubiza ubwenge ku murongo. Uko bivugiranwa yoba yarasabye gusubizwa mu bandi, ati nimungenze izo niko ndeha, izina niryo muntu. Bunyoni gutyo akaba yemera gukinjura, imwe mu nzira ya Systeme imaze gukoresha mu gukura abantu bameze nk'abo mu gihugu, ibicisha mu nzira yo kuja kwivuza mu mahanga. Twizera ko uwo muhumure azosubira kuronka akaryo ko kugorora imitsi ku twuma twabigenewe nk'uko yari ifise mu rugo iwiwe. Muri Systeme barakunda abumva batarinze gukondwa izosi. Kuba Niyombare n'abandi benshi bari hanze y'igihugu batavuga suko badafise ivyo bavuga, uko niko Systeme ikora. Igusabye kunuma ukaburirwa irengero, ubikora uko nyene. Niko bikorwa. Hariho abemererwa guhunguka ndetse n'abandi bagumizwa hanze, kandi bose bari bamwe. Nico rero gituma ivyo Harengewe mu Bunyoni yasabaga atari kubiroswa. Nico catumye rero Harengewe mu Bunyoni ibara rimugwira, aca mu mwaka wa 2023 apfungwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bivanye nuko yigenza nkaho ariwe gihangange mu gihugu. Harengewe mu Bunyoni yapfunzwe yagirizwa kunyonora amatungo y'igihugu ndetse no gushaka kugandagura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akoresheje amangetengete. Ivyo rero nibyo byanamushize mu gasho gaha Igitega, aho yaciye acirirwa gufungwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Gusa mu mwaka wa 2025 muri uyu mwaka nibwo Harengewe mu Bunyoni yafatwaga ku igenekerezo ry'icenda mu Munyonyi w'umwaka
Gitugutu uyu mwaka yaciye ajanwa mu bitaro vy'akarere vya Gitega kuvurirwayo kubera ko amagara yiwe atari yifashe neza. Amakuru dufise rero ngo nuko kuri ubu ngubu arengewe mu Bunyoni yoba yatorokeshejwe ibitaro. Ese yatorokeshejwe nande? Tuzokora amatohoza.